muri Burkina Faso Rosemary Compaoré perezida wa mbere w'inteko ishinga amategeko yabaye uwa mbere wahitanwe n'ivirusi ya corona muri Afurika y'Uburasirazuba bwa Sahara. Kuva muri Afurika y'Epfo kugera muri Ethiopia barahahishwa n'igishika gituruka ku mubare w'abantu banduye virusi ya corona urimo kwiyongera mu mpande za Afurika. ONU hamwe n'ibihugu 9 bahamagariye impande zitamiranye muri Libya guhagarika imirwano kugira ngo abashinzwe ubuzima babashe kurwanya icyorezo gishya cya virusi ya corona. Muri Kenya, Minisiteri y'Ubuzima yateye imiti yica udukoko ku mihanda y'i Nairobi kuri wa kane mu gihe igihugu cyongera ingufu mu kurwanya ikwirakwira rya virusi ya corona. Naho muri Senegal, abacuruzi baciriritse barimo guhura n'ingaruka z'ingamba zafashwe zibuza gucuruza imigati ku mpungenge z'isuku nke ishobora gukwirakwiza virusi ya corona.